zamvukira zo mw'ikomine ya Rugazi, zone Ruce, umutumba wa Kabanga, agatsimbiri ka Gisenyi, zaraye zatse ubuzima n'akagwi k'inkozi z'ikibi tutazi, tutaramenya ko rwahirirwa hejuru yo kwa Samandari, bariko baraja i Bugarama guhiga udutungwa two kworora. Aba rero nibo baraye batse ubuzima ku munsi w'ejo mu masaha ya samoya z'agatondo. Abagizi ba nabi rero murabona yuko mu gihugu bakiriho ari benshi, ni ugushishikara rero tubibona kumwe ivy'umutekano. Iyo ni inkuru ibabaje cane cinyagije inyuma y'iryo yicwa ry'abo banyagihugu. Yandi makuru hariko haravugwa cane ngira ngushikirize, hahejeje gusohoka itegeko ku barongora amashengero ngaha mu gihugu c'u Burundi. Iryo tegeko rikaba rishizwe ahabona mu nama shikiranganji yakoranye, hakaba hafashwe ingingo ruhasha. Ndabaramukije nanabahakaze mwese abanywanyi bacu mwa muriko marabana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza. Uyu n'umwanya w'amakuru agezweho ariko haravugwa cane ngaha mu gihugu c'u Burundi. Nimba utarafyonda kuri subscribe wabanza ugafyondako twashirako inkuru ukaba mu bambere bashikirwa nazo. No makuru yacu tatorezwa n'umurwi wamenyesha amakuru bakorera irya nino bakaturungikira mazina ejo nkayatunganya nkayagushikiriza mu buryo buramvuye ngakombonesha kure yacu kandi yanyu ya ICTV. N'amakuru menshi cane ngira ngushikirize yavugwa muri politike ndetse navugwa mu mutekano. Tugaruke kuri ino nkuru ihejeje gutangazwa kano kanya, aho abarongoye amashengero bategerezwa kuba barize kaminuza. Indyane mu mashengero atandukanye zari zigisibije zigiye gutoregwa umuti. Tumaze igihe twumva mu mashengero amwamwe harangwa igipfunsi ndetse no kunyinyurana, bigatuma umutekano uhungabana n'iterambere risubira inyuma, na leta ikaba yarabibonye. Ni muri iyo ntumbero yo gutorera umuti urama ku bijanye n'itunganywa ry'amashengero, integuro y'ibwirizwa rihindura ibwirizwa nimero 1/35 Kigarama 2014 riraba ibijanye n'itunganywa ry'amadini yizwe n'inama nshikiranganji yo kuri uno wa 4 z'ukwezi kwa gatanu umwaka 2022. Bimwe mu bizoba bigize integuro y'iryo tegeko hakaba harimwo gushiraho ko indongozi yose y'urushengero yoba ifise impamyabushobozi ya kaminuza kugira bifashe mu bijanye n'uburongozi, gukurikirana ibijanye n'imfashanyo ziva hanze zigana gufasha amadini atandukanye, gukuraho urwego rwahora rufasha mu bijanye no gutatura amatati mu madini bigaragara ko rutakibishoboye. Inama nshikiranganji ikaba imaze kwemeza integuro y'iryo bwirizwa. Bimwe rero mu vyo basavye vyokwirwa kandi harimwo n'ibijanye n'uko hotogwa uruhusha rwo kugurura ishengero vy'imfatakibanza. Uruhusha nyezina rugatangwa bamaze kubona yuko urwo rushengero rukwije vy'ukuri ibisabwa n'amategeko. Kwerekana neza ko ikiringo indongozi zizomara ari imyaka 5 ishobora kwisubiriza, guhimiriza amadini atandukanye akora ibikorwa vyinjiza amafaranga gutanga amakori nk'uko ayandi mashirahamwe abikora. Amashengero akaba ategerezwa guterera mu iterambere rusangi ry'igihugu. Muti kubera iki iryo bwirizwa ryoba rigomba gusubirwamwo? Harimwo ibi bikurikira: kutubahiriza ibwirizwa rigenga amashengero, biranga amashengero amwamwe nko gukora atemewe n'amategeko canke gukorera ku mpapuro za magendo, gukorera mu bibanza bitemewe n'ibindi. Aha twobibutsa ko ikijanye n'amashengero akorera mu bibanza bitemewe, umushikiranganji w'intwaro wo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano yari yafashe ingingo yo kuyahagarika igihe
yakoresha inama n'abarongoye amashengero atandukanye bo mu ntara zose z'igihugu muri Munyonyo umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe. Ikindi mwomenya nuko kutumvikana kw'abarongozi ku bijanye n'ikoreshwa ry'ubutunzi bw'ishengero, kwigungira mu bibanza vy'uburongozi n'ubunyonyezi, ivyo rero bikaba bibaye inyuma yaho umushikiranganje w'intwaro wo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano yandikiye abarongoye intara zose zigize Uburundi kuwa 7 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri ku bijanye no kugara amashengero amwamwe adakwije ibisabwa n'amategeko, ayandi agacibwa amande. Ivyo akaba ari vyo bihejeje gutangazwa mwomenya kuri ayo makuru. Hari ibindi biriko biravugwa cane ngaha mu gihugu c'u Burundi biriko biragarukwako mu bimenyesha makuru bitandukanye. Mu ntara ya Ruyigi umugabo yishwe n'umugore wiwe amuhora ko yiketse ko imbanyi afise ari y'ubundi mugabo. Iryo bara rikaba ryaguye mu ntara ya Ruyigi. Muti none vyagenze gute? Ni inkuru ibabaje cane. Iryo bara rikaba ryaguye aho uyu mugabo nyene yishwe n'umugore wiwe amuhora ko ngo yiketse ko imbanyi afise ari y'uwundi mugabo. Umugabo yishwe akaba yitwa Filimine wo muri zone Muhwazi ya komine Nyabitsinda, akaba yarakubiswe ishoka n'umugore wiwe aramuhohosha amuhohosha n'ibuye bikaba vyarabaye mw'ijoro rishira uno wa kabiri igenekerezo rya kabiri rishira irya gatatu Rusama umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri. Imvo y'urwo rupfu ngo nuko uyu mugabo yoba yari yiketse ko umugore afise inda yatwaje n'uwundi mugabo akongera akaguma aramutuka. Uno mugore nawe araheza rero aramwihora maze ikiziga agikwegera ku mwonga wa Nyabikingo, ari naho bagitoye nk'uko amakuru avaho Imuhwazi avyemeza. Uwo mugore yiketswe kubera impuzu ziwe zagaragaye ko zoba zanduye amaraso. Ubu rero akaba ari mu minwe y'igipolisi. Tubajije musitanteri w'iyo komine yemeza ko amatohoza kibandanya. Yo akaba ari inkuru y'umubabaro ivuye muri iyo ntara ya Ruyigi. Yandi makuru ariko aravugwa cane mu gihe umunsi mpuzamakungu hariwe ubwigenge bwo kumenyesha amakuru wamawuhimbazwa kw'igenekerezo rya gatatu z'ukwezi kwa gatanu ku mwaka utashe kuri uno wa 4 Rusama. Umugwi ugizwe n'abaserukizi b'ibihugu vya Buraya, Ubudagi, Ububirigi, Ubufaransa na Pays-Bas ngaha mu gihugu c'u Burundi waragendeye ikigo kijejwe kugenzura uko ibimenyesha amakuru bikora CNC mu ntumbero yo kuyaga n'umukuru w'ico kigo Vestine Nahimana. Uwo mugwi w'abanyaburaya akaba ari urongowe na Claude Boshu, umuserukizi w'ubumwe bwa Buraya. Urashimira ingingo ishimishije yo gusubira kwemerera BBC gusubira gukorera ku butaka bw'u Burundi, ukongera ugasaba CNC ko yo kwemerera iradiyo Ijwi rya Amerika VOA ndetse n'ayandi maradiyo yahagaritswe agasubira gusamirana. Uwo mugwi ubicishije ku bumwe bwa Buraya ukaba umenyesha ko ibihugu vy'Ubufaransa na Pays-Bas bifise umugambi wo gukarihiriza ubwenge abamenyesha amakuru bo mu Burundi mu bijanye no gutanga inkuru zizewe kandi udahengamye. Hihwejwe ingingo ya 96 iri mu masezerano yasinyiwe i Cotonou ishiraho imigenderanire hagati y'u Burundi n'ubumwe bwa Buraya. Uwo mugwi uributsa ko hakwiye kuba ukuganira hagati y'intwaro y'u Burundi hamwe n'ibimenyesha amakuru. Kubw'akamo katewe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye mu kwezi kwa 2021 gusubira kunga ubushuti hagati y'intwaro n'ibimenyesha amakuru ngo ni ingirakamaro. Ayo rero namwe mu yaragezweho yavugwaga cane ngaha mu gihugu c'u Burundi, yoba mu kibano, avugwa mu mutekano, muri politike ndetse n'ibindi vyose biriko biragarukwa ko. Turiko turabategurira ayandi makuru ndibuze gushikiriza mu kanya. Bipfuza kuraja ubana natwe muri ano makuru twama tubashikiriza, fyonda kuri subscribe twashirako inkuru ikagushikira mu bambere
ntahandi rero woronka amakuru yizewe atari ngaha kumbonesha kuri yacu kandi yanyu ya ICTV, amakuru aba atohojwe neza avugwa mu bisata vyose bitandukanye vy'ubuzima bw'abanyagihugu. Turazi ko muri benshi cane mukurikiye amakuru n'ibiganiro vyacu, yoba bari mu gihugu imbere, abari hanze yacu mu bihugu bibanyi, abari mu mahanga, mu Buraya, Amerika, Aziya ndetse n'ahandi hatandukanye. Muri mwese turazi ko mukunda makuru n'ibiganiro tuba turiko turabashikiriza. Bariko muratwurungikira ubutumwa butandukanye tuba turiko turabubona, na mwebwe amakuru mwadusavye ko tubashikiriza tuba tukiriko turayatunganya, tukiriko turayakorera amatohoza kugira tuze kuyabashikiriza atosoye neza, no kurindira rero tukaza kuyabashikiriza. Uyu yatwandikiye ati ndabaramukije bamenyesha amakuru ba ICTV, muradushikiriza amakuru dukunda cane namwe tudashobora kumva ku maradiyo no kumenyesha amakuru vyo ngaha mu gihugu, mwe murayadushikiriza, mubandanye mudushikiriza amakuru. Umunywanyi wacu yitwa Françoise ati je ndakurikira amakuru n'ibiganiro vyanyu, ariko muje muradushikiriza n'amakuru avugwa mu bindi bihugu bitandukanye atari mu Burundi gusa, ego tuzoyabashikiriza. Uyundi ati none kuki mudadushikiriza amakuru abavugwa muri Ukraine n'Uburusiya, mubona ko tutakeneye kuyamenya, dushikirize aho bigeze tuzobibashikiriza. Uyundi ati ndakunda amakuru n'ibiganiro vyanyu, ariko murahengama, muje mutubwira ibivugwa hose atari mu Burundi gusa, nayo amakuru ya politike tuba dukeneye kumenya ibivugwa irya nino. Uyundi ati bandanye mudushikiriza amakuru, turabakunda. Nitwa Silvestre, nkaba ndi impunzi iba mu gihugu ca Tanzania. Uyundi ati je nkurikira amakuru ndi mu gihugu ca Belgique, ibivugwa mu Burundi mwabidushikirije, bandanye mudutohoreza. Nibi vyiyumviro vyinshi mwagiye muturungikira tuba twabibonye, kadusozera no makuru turiko turabategurira yandi mu kanya ntazanya gushikiriza mu buryo buramvuye.